Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ugupima abantu ikivunga hamwe no gusaba abanyagihugu bamwe bamwe kwambara udufukamunwa ni zimwe mu nyifato zerekana ko abategetsi b'u Burundi bateye intambwe mu kugwanya karanda ka coronavirus. Iyo ndwara leta y'u Burundi yemera ko imaze guhitana umuntu umwe gusa yoba yahagurukiwe vy'ukuri. Ico kibazo nico tuja guca hirya no hino mu kigabane kw'isoko cyo kuri uwa 11 mu kakaro mu bihumbi 2020. Iki kigabane muriko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Twarashikije yuko ufise ibimenyetso nawe bari gripe isanzwe yorondera agafukamunwa akakigurira. Aha umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yari mu bikorwa vyo gutanguza icese ugupima ikivunga abanyagihugu indwara ya coronavirus. Muri iryo sekeza ryatanguriye mu gisagara ca Bujumbura kuri uwa mbere, umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ku ruhande rwiwe yasavye abanyagihugu kutegerana bidakenewe. Nigiki none cyahindutse vy'ukuri inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avugiye ko coronavirus ari umwansi rutura w'igihugu. Thierry Bigirindavyi wa television Renaissance yaratohoje ingene vyifashe mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'iryo jambo. Kuva leta y'u Burundi itangura isekeza ko igiye guhangana n'ikiza ca coronavirus nk'umwansi wa mbere w'igihugu, abantu bamwe bamwe baciye batangura guhindura ingendo nk'uko umunyagihugu wo muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura vyigana. Kuramukanya n'ukuri nta bantu bakiramukanya, ivyo vyo na ruguru barabikurikiza. Ruguru hoho umuntu avuye Bujumbura nta numwe kuramutse ko bibaza ko corona ivuye Bujumbura, kandi no muri ville iyo ubonye abantu baramukanije hari n'abaca bababwira ngo mwe ngo ntimuzi ko hariho corona. Ikibi no kwegerana mabisi n'ibiki sino nta muntu muri ville ukibona barambirana bagira iki. Mu gisagara ca Bujumbura ubu abantu bambaye agafukamunwa ni benshi gusumba uko byari bimeze. Ku bitaro bitari bike byo mu gisagara nta winjira atambaye agafukamunwa, naho atateye kuri raboneka ryafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ko bibujijwe kuja ku bitaro atagafukamunwa umuntu yambaye. Ubu ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi ntibacingira abantu gukaraba, ahubwo nibo bavyisabira. Karuwambaye agafukamunwa yafatwa nk'umugumutsi ariko agwanya ubutegetsi. Mbere hari n'abantu bamubona nk'ubwishime, ugasanga hariho n'abamucokora bamubwira bati ngaha niwe wenyine ubona wo kwandura. Uwo mupfasoni niwo muri komine ya Muha mu manuko bw'isagara ca Bujumbura. Hapo yuko vyahora abambara ama maske vraiment no muri ville urabona ni benshi giye ku materima bagiye babateruye nk'isanduku bose gusanga bambaye maske. Hapo yuko vyahora kubipita wumva sico kimwe kuko ubwa mbere ravye yuko hari n'ababipinga kandi wambaye maske wabona nkaho umenga kwerekana ko ari umupoze muga uya difference nuko itesendede iremeza ko hariho corona kandi n'abadede baravyemera ko hariho corona umva ubwa mbere ntavyo bemera. Mu minsi za ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukaba bwafashe ingingo ko amabisi yunguruza abantu yotangura gupompa imiti yica imigera mu ndeba biyunguruza bicaramwo, hakongera hagafatwa n'ingingo ko muri bisi atawo kwinjira atambaye agafukamunwa. Ariko naho izo ngingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bazikenguruka, abatari bake babona ko hakiri hagahazi. Aha bakaba bavuga nko kubona agafukamunwa kambara ushatse, abantu bicara begeranye mu mabisi, mu masengero, mu masoko, mu manza zitandukanye, eka mbere no mu birabo. Leta y'u Burundi yemera ko abamaze kugwara coronavirus mu gihugu cy'u Burundi barenga 200. Uwishwe n'iyo ndwara nawe ngo numwe. Ariko abari mu gisata cy'ubuvuzi baremeza ko mu gihugu hamaze gupfa abantu barenga 90 bafise ibimenyetso vya coronavirus. Leta ariko isa niyahinduye ingendo mu bijanye no kugwanya ico kiza ca coronavirus. None vyo babikwiye. Ico kibazo Parfait Mudasigana wa Radio Inzamba yakibajije umuganga atashimye kwivuga izina.
je novuga nti izo ngingo ntizikwiye kumvuza itatu. Imvo ya mbere nuko izo ngingo zifashwe n'isi yarenze kubera muravyibuka tumaze hafi amezi 3 tuzi ko ikiza ca coronavirus cyageze mu Burundi, ariko tukaba takintu na kimwe cigeze gikorwa. Indi mvo ya kabiri ituma mvuga ko izo ngingo zidakwiye nuko izo ngingo zafashwe bwazo zitikwiye mu gihe tugihurira hamwe tubishija gusenga tuja mu isoko. Ndumva ko kwambara iyo maske canke gukaraba ibyo bitakwiye ngo dushobore guhagarika kwirakwira rya coronavirus. Indi mpamvu ya gatatu nuko ari abajejwe gufasha gushira mu ngiro ngingo ntabwo turavyumva neza. Hacarimwo abantu bakibaza ko coronavirus itica abanyafrika, coronavirus itica abantu bakiri bato. Umwihwezo w'uwo muganga niwo turangirije ko ikigabane ku isoko cyo kuri wa 11 mu Kakaro mu 2020. Mwariko mugishikirizwa na Emile Niyasumba. Ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko.